mbega ku ruhande rw'iwanyu ninde avuga ati jewe shigikiye ko ubutungane bwumviriza umwana, hace hagira n'ubundi avuga ati ibi bintu je mbona umengo vyogenda uko? Jewe igituma naje kwicara ngaha ko umwana ariwe yotangura kumvirizwa ni kubera twisunze iyi bede twabonye ngaha muri HI, twarabonye ko Karire yabujijwe kuja kw'ishure kandi birazwi ko twese abana dufise twayo kuja kw'ishure. Rero je niyo mpamvu naje ngaha kuko bashitse mu butungane uwitwaye niwe batangura kumviriza kandi n'umwana kandi arabifitiye uruhusha. Rero sinzi igituma botangura kumviriza umuvyeyi kandi ari umwana yashikiwe n'ikibazo. Igitugu kirakura ntikigira iki igisumba izose. Rero sinumva ko noshobora kwihutira kubaza umwana kandi umuvyeyi amureza mutunze amubonera kure ari ngaho. Hama jewe ku bwanje novuga ati babumviriza bose, gusa imbere yo kumviriza bo kumviriza umuntu yatanguye gutwara ikibazo ciwe. Nyimba ari umwana yahohotewe akagenda kwitwarira umuvyeyi, botanguye kumviriza uwo mwana, rero munyuma bakaca bumviriza umuvyeyi nawe ivyiwe, hama bagatora inyishu nk'uko bisanzwe. Alex hari ikintu yavuze ati igitugu kirakura n'igisumba izose. Hari imigano usanga yarateye agaciro vraiment. Bivuze ko umuvyeyi azokumvirizwa ngo nuko ari we yareze umwana, nuko ari we yamumenye vyose. Mu gihe umuvyeyi ari mu makosa ahanwa baravye amategeko kandi bataviyoye droit de l'enfant. Dufatiye muri communauté canke muri société iwanyu, mbega yoba yubahirizwa canke ntiyubahirizwa? Murakoze. Nizo tubona kenshi na mwana gahoje umuvyeyi kenshi yavuze no hoje abana babo. Kugira ngo ntore ino deba nayitoye nisunze bede. La fois passée barabidukishije ko turagira lecture, turagira ico dutahanye mu mutwe. Byari ivyo, murakoze. Iniyo deba twateguye twisunze bede. Twese hamwe twumviye hamwe deba yari yaduteguriye kandi yari iryoshe, yakurikije iki gitabo batuzaniye ca bede. Twisunze kuri bande desine twakoresheje umunsi duheruka ngaha, twarashoboye kwanaliza muri expose yacu turakuramwo ivyiyumviro bikeya. Le droit de l'enfant d'avoir umwana arafise agateka ko kwitwa izina na une nationalité, arafise n'uburenganzira bwo gukingirwa, akavuzwa, agafungurirwa bikwiye, ivyo kurya bifise ingaburo zose. Twisunze nko ku gicapo kiri ku rupapuro rwa 3, uno muvyeyi yarakwiye kumenya yuko umwana afise agateka ko kuja kw'ishuri. Nkaha ubu mama wa Karire twisunze kuri iyo bande desine twasomye, wamengo ariko aramukumira mu buzima bwiwe, wamengo ariko amuvuga ati we taha, nta mashure y'abakobwa. Ariko mama we yarakwiye kumenya yuko Karire afise ubwo burenganzira, adakwiye kumukumira ku gateka kiwe. Twisunze kw'ivyo bicapo kandi nyene Karire ntiyashobora kwitunganiriza imigambi yiwe ngo ayirangure iheze itere imbere, kubera iki yarabayeho nabi no mu buzima bwiwe ntiyashobora kumva yisanzuye. Vyose tubisize hamwe, iyo abavyeyi bumvirije bica bituma umwana abaho neza, abavyeyi nabone babaho neza, kuko ntaco bavuruga mu buzima, kuko umwana akora iciza avuga ati nanje nabayeho neza, ntawe nabaye hanturubika. Bica bituma n'uwundi arose arera canke yashikiwe n'iyo ngorane aronka icamuhanura. Nkuko mubona tugeze muri divertissement, Twenga mwese cyari. Comme ça, c'est ça. I don't wanna go to school. They say I'm too full. One.